Uyu ni umukino uri kuri kino cyumweru tariki ya 20 Ukwakira 2024, aho ikipe ya AS Roma izakira Inter Milan mu rugo. Ikipe ya AS Roma ikaba yicaye mu mwanya wa 9 n'amanota 10, ni mu gihe Inter Milan iri ku mwanya wa 2 n'amanota 18, aho irusha AS Roma amanota 4 yonyine. Mu mikino 7 aya makipe amajije gukina muri uyu mwaka w'imikino 2024-2025 muri shampiyona y'Ubutaliyani Serie A, Inter Milan iri ku mwanya wa 2 n'amanota 18 imajije gukina imikino 7, aho yatsinze imikino 4 inganya 2 itsindwa 1, naho AS Roma iri ku mwanya wa 9 n'amanota 10, aho mu mikino 7 AS Roma imajije gutsinda imikino 2 ikanganya imikino 4 igatsindwa 1, aho mu mukino uheruka AS Roma yanganyije na Monza igitego 1-1, naho Inter Milan itsinda Torino ibitego 3-2. Mu mikino 5 iheruka guhuza aya makipe yombi Inter Milan na AS Roma, Inter Milan yatsinze AS Roma imikino 4, AS Roma itsinda 1, nta kunganya kubayeho. Uyu akaba ari umukino ukomeye cyane utegerejwe kuri iki cyumweru 2:45 z'ijoro, AS Roma yakira Inter Milan. Abategerejwe kureba ese ninde uzegukana amanota 3 y'uyu munsi.